uravye muri rusangi amafaranga leta yakoresheje mu mwaka uheze yose muri rusangi yitwa ko yiyongera ko miliyaridi amajana 2 amahera atozwa no mu mahera yo muri dépense ni nkayo nyene ni hafi miliyaridi amajana 2 no kuvuga yuko ubisanzwe bisa nuko ata urbanisation yabaye igaragara mu bintu bijanye n'amarose zishaka n'amadepense naho yoba ihari ariko giye kuraba indani ukaraba institution zarose amahera menshi nko kuri pourcentage usanga ifise amahera menshi bubanza kubushikiranganje bw'ika ca leta ufise imiliyaridi irenga 1700 miliyari mugabo gacu usanga muri ayo 60% nayo kuriha amadeni ni remboursement de la dette ni privilège ya remboursement de la dette urumva ho si migambi ubushikiranganje bwa leta minini ni prévision de remboursement dette gusubiza amadeni ikintu ubundi bushikiranganje tubona bwiyongereye cyane amahera ku buryo budasanzwe n'ubushikiranganje bwo kwivuna umwansi kwivuna abansi umutekano urumva n'ubundi hamwe abaga bati amahoro yabonetse dividende de la paix kubera les dépenses militaires zirazigabanuka icurabona ko twe taragishikira kuko ayo mafaranga yongera hafi miliyaridi amajana 2 ku bushikiranganje abayofashije mu bindi bikorwa by'iterambere bidasanzwe hanyuma na bije yo mu biro by'umukuru w'igihugu presidence no tubona yongereye cyane urumva ucubona yuko ibintu byo kugwiza umwimbu ahanini cyane urabona yuko bitaba byashizwe imbere uravye intumbero y'ibwirizwa ry'amafaranga leta izokoresha hanyuma ugiye ku marosete rero ihambaye tubona ni riduga ry'amataxi amarodovance administrative amatagisi kuraka ibyo rero bituma abantu bakwa amataxi kandi bakwa kuco bita economy formelle ntoyi ejo mu biganiro bigize imisi bitangwa berekana yuko burya mu Burundi abakontribuable bumengo niwo turi ibihumbi nka 10 baraharugwa abantu bashobora gutaba batanga amakuru nukuba yuko niyo yongereye baguma bakafyonda hahandi ni ibintu bikunda kuboneka niyo usanzire cyangwa ikora ku buryo bushasha usanga irikiraja no mu bafonctionnaire abarimu kotiza subira ongereza urumva l'assiette fiscale kwiyongera nico kikiri kibazo ivyo rero bica bituma amahera wifuza gutoza ngo na mataxi gucusanga utayatoje ugasanga uravye nko muri revision budgetaire y'umwaka uheze vyarabonetse yuko haraho amafaranga yabari biteze gutoza atatojwe menshi kandi bacabwa tuti kubera amadovize yabuze imporo zaragabanutse kubera situation turimwo yizi nzoga zirabura zambara dushaka n'ibidama commerce cyangwa imicingene biduga urudandazwa ruca rugabanuka byumvikana ko urudandazwa rugabanutse rero ya mahera wifuza gutoza ntubukiyatoza nimwe bava mu Gifaransa ngo leho totire toto bigaca bijana namwe bita exoneration uburusho butangwa budaharuwe amategeko usanga adatomoye ugasanga inzego zibutanga ni nyinshi obera ashaka gutanga mu bushikiranganje ashaka gutanga muri zade barashaka gutanga umushikiranganje weka ca leta afise uburenganzira bwo gutanga cyo bita pouvoir discrétionnaire ugasanga ibyo birabangamira ingingo ziba zafashwe amategeko yanditse uku umushikiranganje ashaka kubicisha ngo urgence ugasanga ni kibazo ya cadre legal yo kukontrola kugira etude ngurabe ko habaye akarusho dusanga ari ibi akaminze y'ingoma bigacaro bizana kimwe twita recours aux avances de la banque centrale ivyo rero ni bintu biriko birasivya intuze ubutunzi bw'igihugu tumaze kubigaruka ko kenshi tugira n'Imana nujya muhinga Leonce Ndikumana yarabigarutseko avuga ati ibi bintu byuko amafaranga leta ikoresha babona ko koroha ugenda ukaka amahera muri berbe
ugashira muri circulation ugasanga leta n'abantu bari kubaho au-dessus de leur moyen cyo bita création monétaire gutya atacifatiyeko biriko byica igihugu